nukukwemera kuva kukumva nukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Amina. Niri jambo numva mfise mu mutima wanje, nawe uryakire rigufashe. Uyu mukozi w'Imana akoreshwa aya majambo, arayandika ngo nukukwemera kuva kukumva. Bantu b'Imana, intango y'ukwizera, tugomba tuvuge ko iri jambo ry'ukwizera nukumva. Umuntu wese afise amatwi arumva, abona vyinshi, Imana imukorera vyinshi, arava mu vyaha, Imana ikamukorera ibitangaza by'uburyo butari bumwe, agakira indwara, akishugwa ibibazo bitari bikeya, kuko yizeye Imana ishobora byose. Rero umwana w'umuntu turumva tukumva byinshi. Bantu b'Imana, hano mu isi havugwa byinshi, ariko umuhigwe n'uyu muntu yumva ijambo ry'Imana akizera. Abantu benshi barumva, bamwe bagahitamwe ibitagira ikimazi, akaba ari byo bashira ku mutima, kandi bakongera bakabigendera bakabikora. Uhitemwo neza. Imana yaraduhaye ubwenge kugira ngo umuntu wese mu buzima bwiwe, kuko Imana yaramenyesheje yuko hariho ijuru ry'abagororotsi. Arico gituma ubona dukoraniye ngaha twese turi hano, nta kintu turondera, ntitwaje kuraba iyi misozi no kurabana. Twese hano turi hano tugomba ijuru. Yesu ahabwa iki? Aba yaje kurondera ibi, iyo natuvemwo atahe n'ingoga. Nta kindi turondera, turondera ijuru. Rero mu gushika mu ijuru ubanza kwizera. Umaze kumva urizera, umaze kwizera ukizera iyo Mana, uca wicuza, kuko Imana ni yera. Mu gihe utarihana uca wicuza ivyaha wagendeyemo ukihana. Umuntu amaze kwihana, amaze kuronka ubugingo budashira. Yesu ahabwa iki? Ubwo nibwo butunzi nyabwo bwa mbere. Umukozi w'Imana Petero aravyandika hariya mu cete ca mbere rimwe ku murongo wa 7, ngo kwizera kurusha agaciro izahabu. Izahabu hano mu isi murabizi ifise agaciro gakomeye, ariko uyu muntu afise ukwizera, akizera Imana, atizeye ibintazi, ibitagira ikimazi, akaba yizeye iyi Mana yatumye umwana wayo Yesu Kristo akaza hano mu isi kudupfira tukira abanyabyaha, tukaronka ubugingo. Afise agaciro gakomeye. Imana ihabwa iki? Imana yaraduteye iteka, ntaco twarimwo. Iyo Yesu ataza
sinzi icyo tuba twitwa icyo ari cyo. aho ubona tumeze uku n'amaraso ya Yesu Kristo yapfuye inyagihanga igorogota, nicyo gituma ubona tumeze neza, ubona turamukanya, ubona tugumbirana n'amaraso ya Yesu. nicyo gituma bantu b'Imana, umuntu atizeriye Imana n'umutindi n'umugorwa mu bantu bagowe, Imana idutabara. n'igihe cy'uko umuntu yibaza, ibi numva mbega ndizeye, nta wundi akwishurira, ni wowe wiyishura. ndizeye Imana. turabona ngaha muri iki cete nyene c'Abaroma, aha kumwe mu gice ca 9, niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. bantu b'Imana, umuntu amaze kwizera akicuza akibona ububi, ati jewe ijambo ry'Imana ndumva ko rigomba abagororotsi, nanje ubugororotsi ntabwo mfise, ndi umusambanyi, ndi umurozi. muri ibi bihe by'iherezo urasanga n'abarozi banyegetera mu ishengero bakihenda ngo barihanye. Imana idutabare. uziwe ukamumenyesha atakira ibyawe, nta mahoro byampaye namba na gatoya, ububoregwe nta mahoro bwampaye, urusaku no kuvuga abandi nabi nta mahoro byampaye. umuntu akabyatura. abenshi barakunze kuvuga ngo ubibwira umuntu, umukozi w'Imana n'intumwa y'Imana mu gishingo cya Kristo. ubariye Imana, Imana irabyumva, no mu ijuru barabyumva. reka guca urubanza. ni ijambo ry'Imana ngo kuko niwaturisha akanwa, ukwatura si ukuvuga. none wibaza ngo ubwira nde? ubwira umukozi w'Imana, ukaba ubwiye Imana. reka izindi nyigisho zipfuye, reka kubikira amabanga Satani yamene. mpamvu nawe nihaca yinjira, ukaronka ubugingo, ukaronka guhagarara ushikamye imbere y'amaso y'Imana mu minsi ukibayeho, ukabandanira ukwizera twahawe rimwe ku musaraba, ukagwana iyo ntambara kuko watuye ibyaha byawe, warabihinyuye, warabivuyemwo. reka kubisubiramwo. abenshi barakina ku bugingo budashira, bakabisubiramwo. gusubira mu byaha n'amagorwa. Satani yongera kukugirira nabi kuko wari waramucitse, akongera kugukoresha nabi. bantu b'Imana, muri iki gihe cy'iherezo twumva byinshi. muri ibyo byinshi raba ibifise ikimazi, ibitagira ikimazi ubireke, ureke kujana navyo. urobe
ibijana n'ivy'uhoraho bitazokubuza ubugingo budashira kuzobana n'Imana ibihe bitazoshira. Abana na Satani n'amagorwa atigeze kubaho, kandi umuntu akazobaho yicuza mu buzima yabayeho ngo siyo nihana bitagishoboka. Uno munsi imbabazi zirahanganye ku bantu bose bicuza ati ndakwiye kuva muri izi ngeso mbi. Reka kugira uburyarya muri uku kwizera, reka kuvangitiranya muri uku kwizera. Abenshi bari mu ishengero bamwe ugasanga baravangitiranya bakaba hose. Ivyo navyo Imana ntibishima. Imana irakuruka ndikwemerera nguru mu bagororotsi namba na gatoya. Oya, reka kwiyita utariwe. Vuga nka wa muririmbyi w'indirimbo y'108 ati je ndi umukristo kandi nzokwama ndiwe gushitsa gupfa. Biba bivuye imbere mu mutima atati kurega imbere y'amaso y'Imana. Imana irakunezererwa, Imana ikabana nawe, Imana igashishikara kugukoresha no kukongera ingabanano zo kubandanya urugendo no kurwana intambara nziza y'ukwizera. Bantu b'Imana, turabona hariya mu Baheburayo ubundi abaza ati mbega ukwizera ni iki? Ni ukwizera ibitabonwa, ukizera ko biriho, ukizera ko ijuru ririho, ijuru ry'abagororotsi ririho. Imana yararihumetse, Yesu yararihumetse, nawe uvyizere. None urizeye ivyo? Urizera ko Kristo azoza? Muri uku gukorera Imana cyangwa muri uku kwizera Imana, umuntu amenya ati ndiko ndakora, igihe kizogera aba muri uku kwizera ibi bikorwa mpaye ndakora nzobirongera impera mu bwami bwo mu ijuru. Bigatuma atanga amashikanwa, bigatuma atanga ibigira 10, akamenya ko hayakorera Imana, akamenya ati kudatanga ibigira 10 nukwiriba imbere y'amaso y'Imana, uheze ukitwa igisuma kandi waretse gutanga ibigira 10 mu byo yaguhaye. Imana idufashe, Imana idutabare muri uku kwizera, ukamenya iby'Imana yanga. Turabona hanyene mu Baheburayo, Abaheburayo 11 ku murongo wa 6, abantu batizera icyo Imana bavuga ko. Kandi utizera ntibishoboka ko ahimbara Imana, ko ayihimbara. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Bantu b'Imana, utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Urumva uri ngaho utizeriye Imana yatumye umwana wayo Yesu Kristo, hanyuma nayo ntikunezererwe, wowe ubaye uwande.
mbega kuba mu maboko ya Satani byo guhimba? Satani nta cyiza atanga namba na gatoya atari urupfu. Nicyo gituma ugihumeka hitamwo neza kwizera iyi Mana yatumye umwana wayo Yesu Kristo akaza hano mu isi agakiza abarwaye, agakora ibitangaza byinshi, agapfa akazuka, akaduga mu ijuru bamubona, kandi abamarayika bakamushingira intahe babiri uko babonye aduga ko ariko azogaruka aje kujana abamwiteze. None nawe wumva uzoba urimwo. Aha turiho uyu munsi, ariko umuhero urashobora gushika kuri umwe. Umuhero wa bose utaraza, urupfu ruraramutsa. Rero iyo utihanye, iyo uticukije ibyaha byawe ngo ubivemwo, ukava muri uyu mubiri utizeye Imana, ubugingo bwawe bwose bukorokeye muri Gehinomu, aho uzobabazwa ibihe bitazoshira. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira neza, atumaze kumva, ukumva ijambo ry'Imana, niwizere. Izere ijambo ry'Imana ko ari iry'ukuri. Ntuhendwe ngo umere nka ba bandi bivugira ngo ijambo ry'Imana ngo ryanditswe n'abantu, ryahumetswe n'Imana. Abantu n'Imana irabakoresha barandika, bandika icyo Imana yababwiye. Hanyuma nawe niwajana nabo batatahuye iby'ijuru, barakuzimiza. Emera yuko wizeye Imana, kandi nta muntu azobavuga ngo sikazima mpaye mbabazwa turi benshi. Kumwe wese azoba asama yiwe, ababazwa ukwiwe. Ubundi niwe yahendwa ngo kifo cha wengi ni harusi. None barareka kubabara ngene bariko barapfa. Umwe wese ntiyababara ukwiwe. No muri Gehinomu umwe wese azobazwa ukwiwe, nta uzoza kuyaga n'uwundi ngo sayo tubonyesha. Eka mwokorokera hajya mu kiyaga, ndibaza haye ikiyaga murakizi hajya Tanganyika, mukorokeyeyo muri 10, hari uwaza kuyaga n'uwundi. Umwe wese apfa ukwiwe. Niko twabigereranya no muri Gehinomu. Abanyabyaha bazorira atawe bayaha. Imbabazi z'Imana uno munsi zirahangamye. Yesu aradukunda, nicyo gituma yaje azanye agakiza kugira ngo abantu baronke aho bahungira. Duhungire muri Yesu Kristo, umwana w'Imana. Imana idufashe, Imana idutabare muri ibi bihe by'iherezo. Abantu bahendwa bakava mu kwizera, ahubwo nawe utarakira agakiza, imbabazi z'Imana ziracahanganye, wowe utarizera. Uyu munsi uri kurabyumva, niwizere. Umaze kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, nawe niwizere. Wizere ko ari ubugingo uronse budashira,
uce bugufi watura ibyaha byawe. Aramarozi wari ufise uzane ku bakozi b'Imana. Ufuzayo ko bamugirira nabi akaza kumubaza ibibazo ati mbega umuntu yoja mu ijuru gute? Yesu aramubwira ati umuntu nuko abanza kuvuka ubwa kabiri. Kubera iki yamubwira yuko yobanza kuvuka ubwa kabiri? Kuko ubwa mbere tuvyagwa n'abana b'abantu, umugore niwe atuvyara. Nayo wawe yatuvyaye umugore tuvutse azopfa, tuzopfa. Umuntu yavutse ubwa mbere wese nugupfa. Hari uwoharira se we n'umugore. Niko dusoma hariya muri Yobu 14 ku murongo wa mbere. Ukuvuka ubugira kabiri nukuvuka muri mpwemu yera. Umuntu avutse muri mpwemu ntazopfa namba na gatoya. Naho uyu mubiri wopfa tuba dusinziriye, abantu b'Imana ntituba dupfuye oya namba na gatoya. Abapfuye bose kuva hariya kuri Ababeli nuno munsi abapfa barasinziriye ntibapfuye. Umunsi urizina bazokwika, bazokangurwa, basanganira umwami mu kirere. Yesu ahabwa iki? Imana idufashe. Urupfu rwacu ntiruba urupfu rw'abapagani. Gupfura umupagani n'amagorwa, ariko urupfu rw'abagororotsi n'ugusinzira. Umunsi urizina abagororotsi inzamba imaze kuvuga bose bazozanzamuka, bahitana bazoba bakiri bazima. Dusanganira umwami mu kirere aho tuzobana n'Imana n'umwami wacu ibihe bitazoshira. Icyo nicyo duharanira, nicyo abantu b'Imana bose abamaze kumva inkuru nziza ya Yesu bakizera, bagwanira iyo ntambara y'ukwizera twahawe rimwe ku musaraba. Nawe Imana igufashe ube muri abo kugira ngo uzoronke ubugingo budashira. Tumaze kwizera turafise ikindi twizeye gikomeye, kuzobona igisagara cyo mu ijuru. Murabona hano mu isi turabona ibisagara bikomakomeye, niyo tubishitsemwo ukumva uranezerewe ukagira ati aha hantu barahubatse. Iyo dusomye hariya mu Baheburayo 13 bantu b'Imana, hano ndabona hani Murambi muri nko mu gisagara na mwebwe, ariko turarindiriye igisagara cubatswe n'Imana. Uzoba umunezero udasanzwe kuri abo bantu bizeye Imana. Imana idatetereza, Imana ikahendana. 13 ku murongo wa 14. Kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Aha muri uku kwizera kose, kuko hano mu isi ntituhafise igisagara kizokwamaho. Ibisagara byose ntibizokwamaho hano mu isi. Turarorereye igisagara cubatswe n'Imana kizohoraho ibihe bitazoshira, aho tuzobana n'Imana
imyaka n'imyaka. Uzoba umunezero udasanzwe kuba muri ico gisagara. None kugira ngo uzoshobora kuba muri ico gisagara bizogenda gute? Turabona ijambo ry'Imana hariya mu cete ca Petero 3, Petero wa 2 ku murongo wa 9. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Imana idufashe. Umuntu wese yumva kwihana. Iteka ry'umuntu n'ukwihana, n'ukwemera agaca bugufi, agafukama, akatura ibyaha vyiwe. Urazi umutima muntu urakubwira ibyaha vyawe, urabimenya ngo uzoba urihana. Ayo niyo magorwa. Hano turabonye ijambo ry'Imana. Umwami Imana ntitebeje isezerano, kuko benshi bama bagira ngo aho byavugiwe, ngo bahora n'abavuga ngo baranarenganye. Igihe kizogera, umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe. Icyo yavuze kizoshika. Ikirindiriye ni imbabazi z'Imana. Igomba yuko abantu bose bihana. Igomba ko nihana neza. Igomba ko wihana neza. Kuko muri ico gihugu ciza nta munyabyaha azokibamwo, kizobamwo abagororotsi. Rero nawe mu bugingo bwawe wiyumve neza, mu byo wumva uhitemwo neza. Uyundi mukenyezi niwe ntiyaronse akana. Nobaha akaroro gatoyi kukumva. Umuntu araba umukristo mu ishengero, ariko akaza arumva amajambo hirya no hino, ariko abantu b'Imana ayo yose arenga inyuma y'amatwi, ariko bamwe nabo akabafata ayo majambo atariyo. Uyo mukenyezi ntiyari yararonse akana. Yumva ahantu umuntu asengera ngo abakenyezi batagira abana ngo bakaronka abana. Ati uyo muntu noza akansengera. None rero akora ko aragenda, kandi uyo muntu yaruguruje amashengero, ariko intango ngene yaronse izo ngabire yabikuye ahandi hatariho. Nyamuntu ashitsewe aramusengera kuko yamwishiriye. Amaze kumusengera mu minsi aba arafise inda. Mu minsi aravyara. Amaze kuvyara, umwana aramuhereza umuyaya, umukozi amusigarana imuhira. Nawe aja ku kazi n'umugabo wiwe. Bakamusigarana ivyo kurya, abaronderera saa sita baraza kurya. Bageze kuza kurya saa sita, umukozi kumubaza ivyo kurya, ati nari natetse, jewe icabiriye ntaco nzi.
nari nashizaha ariko ingene vyagiye genze jewe ntimumva wamuko reka kububesha ati ndabasabe yamaze nkakangahe ateka asanga vyariwe ariko ubundi munsi wa mwana wa Ruyoya abona rwavuye mu gitanda rwateruye y'amabakure ruriko ruravyuha rubirya kumbe zange zihora ziribwa n'uru Ruyoya. Arabwira rero bayinabuja atemwe ati uyu munsi ntimugende yewe nabonye uwundira ivyo kurya n'uru Ruyoya. Ati ho wabesheye ati ndabasavye mugume ngaho uyo munsi bagumaho ati kandi yari amasahaya ati je ndaza gushira ivyo kurya harya ati muraza kuraba agira ko akunda bishiraho babandi barahantu wabaza babona ruranuza akabega wa Ruyoya naryo kuri ry'abakure ngwivyo ruriko ruravyuha ahamagara baba vyati nyaruka baraza basanga ariko aravyuha ati yo ati kumbe navyaye igisigo atangura bukemeya mu izina rya Yesu. Ca gisigo niyo carengeye pyi ntibasubiye kubona niyo carengeye niho yabonye kuja ku bakozi b'Imana ati naragotse narahemutse ati nasabye mu nsengere nagiye kurondera ibitari vyo bantu b'Imana umuntu arumva wewe ubwawe wumva vyinshi raba ibigufitiye ikimazi ca ku bakozi b'Imana ungize ibibazo bwira abakozi b'Imana bagufashe nico babereyeho. Yagiye kurondera abakozi b'Imana aza yaramaze guhemuka. Imana idutabara, Imana idufashe. Umaze kumva ukumva iki jambo ry'Imana rikubwira wemere uce bugufi. Imana nitebaje isezerano ryayo namba na gatoya iri ku muntu wese yihana. Wewe wasubiye inyuma, wewe utarihana, wewe utarabatirizwa igomba kubatirizwa, wewe wasubiye inyuma igomba kugaruka kugira ngo uzokwinjire mu bwami bwa Data aho tuzobana n'Imana ibihe bitazoshira. Ntujane n'ivy'iki gihe, iki gihe hari vyinshi bizimiza abantu b'Imana. Bamaso, teramira umutima wawe, teramira ubugingo bwawe kugira ngo ntute agakiza mu nzira, ngo hazobeho kwicuza no kurira no kumaramara kuri wa munsi. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana numvise mu bugingo bwanje, abayumvise mwese Imana ibahezagire. Amen. Semana nziza, turashimye ku majambo yawe tugaburiye. Uyahezagirire mu mitima yacu, uhezagirire ikoraniro Mana, uduhe kuzoba mu bwami bwo mu ijuru, ni mu izina ryawe Yesu Kristo.